Gusiga abaririmbyi n'abaja mu nteguro y'ururirimbo rufise amasanamu meza birafise uko bikorwa bitewe n'ico umwe wese akora muri urwo ruririmbo bivugwa na Olenga asanzwe asiga abantu ico benshi bita make-up. Ayo makiyaje yo kuri plage, ayo makiyaje yo mu biro, yo mu nzu, donc makiyaje iratandukanye. Bashobora kugira clip bakavuga ati dushaka clip umuqueen video aza kuboneka n'umumariye ukamakiya bigenye bya mariye bakubwira ati dushaka aboneke n'umuntu ariko ari simple gusa umuntu wo mwibarabara asanzwe ari muhira ameze n'umuntu yisize wenyene ukagira uko nyene donc ukurikira ivyo bakubwiye bo. Urabona ibintu by'aba queen video ni nka filme bishaka umuntu abe afise nature yiwe yanani ya script bamuhaye, donc umusiga na role bamuhaye, nimba bamuhaye role yo kuba umumama umusiga kujyanye n'umumama ari muhira, umusiga bya bindi ngo usiga hajya ku kazi umu client yaje ashaka kuja muri mariage cyangwa n'umwe invite ngo kamusiga cyo kumwe n'abakuni video no, umusiga ukuntu baguhaye script yiwe kunimeze ahaza gukina nuko ahaza gukina nuko umusiguko nuko bigenza rero. Ariko kuko akora umwuga benshi bazi gukorwa n'abigeme uwo asiga abantu avuga ko abantu bituma batizera abahungu bakora uwo mwuga. Novuga kujya gusa abantu afete bakubona ngitangaza ari umuhungu ukora akazi k'abakobwa imisi yose baguma kubaza kubera ko umuhungu ukora akazi k'abakobwa kutarondera kandi akazi kubera kutagize uko nuko iyo niyo problème ngunda guhura nayo. Birashika abantu ntibakwizera bavuga ngo umuhungu asiga abakobwa no c'est pas normal. Aho tugeze ubu kuri je vraiment ndashima Imana ndiko ndabironderera je nyene by'agaciro kandi biko biraza. Uwo mwuga wo gusiga abantu ukaba wijukiwe gukorwa n'abahungu cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura.